Bakoze ndashitse muri rya shamba bambarira mana none ngo nyambike imbaraga n'inkomezi ushoboze kibirenge kizima aba ari wewe mwami ugendana nanje iri shamba mwami ndakubone mbone ukuboko kwawe mana uzobukoze kibirengeye. Ndagushimiye mana nziza, ndagushimiye kukuntu wanyitwararitse mu rugendo rwanje. Yesu ndagomba unjabutsa no mazi nizeye kujabutswa nawe Yesu Kristo, rungika abamarayika bawe banjabutse ni mu izina ryawe gera Yesu Kristo, amen. Jawe gicuwayiro nitsi Yesu nitsina jawe gera Yesu Kristo ndakemera bitakuva ko byose niyagamiri yose nitsina jawe gera Yesu Kristo ndarikumva ndavuga kuzimu nitsina jawe gera Yesu Kristo ndatomba ubushobozi bwawe ubuntu bwawe ubushobozi bwawe Yesu urakoze mana ndavuze urakoze cyane. Nari kumwe n'umuryango wanjye nsenjeye. Uvuye he? Utananye he? Hari igikoko kiko kirica abantu. Umuryango wose wahetse umuryango wawe. Reka. Twebwe twaje dushika abantu 50. Muhungu ntakuresha. Dushika nk'abantu batandatu sinzi ko. Dutahe none. Dutahe iri shamba uginjiye kugira ngo urivemo. Nibikuru. N'inzira. Yiri he yo twime tuba twaragiye. Oya tugende. Tugende he. Duca. Yes. Mana ugira neza kandi ugororotse. Ndakomva mvo yimwe mu mbiri muri umuntu. Mwitsina rya Yesu Kristo ndagomba imwe mu mbi muvemwo. Mwitsina ryawe gera Yesu Kristo ndagomba umuhe gukira Yesu. Imbaraga mbi zose ndaziranduye. Mwitsina ryawe gera Yesu Kristo urakoze mana kukugira neza kwawe. Rero mwami mana ndagushimiye kubyisho nkoreye. Reka mwami ume kubohora n'ibindi ntazi mwitsina ryawe gera Yesu Kristo, amen. Urakoze aho nyine kino kintu hari ikintu ngamushamba cyaramfashe ubwo nyine nace nsanga fisinda. Urakoze n'ukuri. Iyi nda warufise ntabwo yari y'umwana yari pepu. Rero nanje natumwe n'Imana yo mu ijuru kugira ngo mbohore ikintu cyose kiri muri no shamba cyangwa umuntu yoba abohewe mu iri shamba bose ndababohore mu izina rya Yesu Kristo. Mu ijuru hari Imana we urakiriye gukira uno mwanya. Reka kukira kw'Imana kubane nawe mu izina rya Yesu Kristo. Onera n'inzu bwo kumwene nzova naha muyirameze. Je nayo ko ndumvira uruntu no hava mbyara nyibura. Ahubwo mbere aho gyose tuguma tujana. Uri wenyene nta kuntu wari kuva mu iri shamba kuko muraboshwe cyane. Hariho nabandi benshi. Ahubwo nimba hari nabandi banyereke kugira ngo nabo nyene tubabohore. Sha tugende tubarondere. Anyo umva n'ibiti. Tuci hari
ndarushije n'ukuri. Shirazi ikintu kibabaje. Rino shamba turagenda tugasanga twagarutse hahandi nyene. Nico kibazo gihari. Gusa nta kundi twokora. Gusa Dafroza ndiko ndasaba Imana impume turi babiri. Dafroza numva yuko no mujya namenyo yo kwizosi nka mujya menyo. Shesha kureka ivyo bintu. Akorana n'ikijini none baza ko umufata. Nizo mana ziwe gusa. Asenga Imana gusa nituzove muri no shamba turi bazima. Kuko ntazova muri no shamba ndi muzima. Nkaura nawe Dafroza inyuma ya rino shamba. Azocyamenya cyo munyaka inama ico ndico. Gusa hama be. Kabuke basi nikikunda. Be. Kuva tukirari yamuke. Naona ndagusaba ngo nereze pompompo. Ukaguma wana. No musi yamwe wofa. Iyo pompompo uyumvira ari mu juru kwizokora. Ndakubateshe. Ivyo bintu nivyo bona woshira imbere cyane kusumvya ibibazo turi mu ngahamira ishamba. Ihangane ndagikigese turi bazima. Jewe umwanya n'umwanya ndashobora gufa nawe urashobora gufa none nitwamara gufa twese reka basi uno munsi shike ku ndoto ziwanje nari mfise inzozi nyinshi cyane mugabo ndabone ko nazozishika ni imwe reka basi ndayishikeko ndize kugira ubwanwa nk'ubu nta n'umugore nzi mukurikimana nyihereye pompo basi fume fawa sinamaze kwironkira iyo pompo. Shinda gusabye reka ivyo bintu. Ahamwira ishambo nangaho. Come on bebe mukuri bebe. Bebe basi utwari yonda nkazoramuka basi mfuye je wowe ugashika ibujumbura basi. Bazobone basi kuri inosi. Urabona kuri inosi Imana ni ibintu bibiri. Ni ibintu bitatu kuri inosi. Gusiga wanditse gitaho. Sinagize amahigo yo kwiga ngo meze. Canke gutera igiti. Nta n'igiti ndatera. Icyanyuma kiba gisigaye muri inosi no mwana. Rero kubwivyo rero shaka gutera inda mukuri kw'Imana ningere mfise ingorane ni pon ninda pon shaka na cece mba nka Samandari wamusanze ariko arapompora ikiziga wamuje ati wa mugabo urashobora gupompora ikiziga maze nawe cyaravuga ati yafu yakinyemereye none na jewe ugomba ufu kinyemereye bebe mukuri ndagusabye muzo kunyemerera vraiment bebe sivyo bebe ikuremo ubwoba turi kumwe je nawe nga aha cyamba vandame nka cyamba jeta nka kira kintu cyose bebe nyemerera mu kwimana oya bebe bebe oya bebe muku oya bebe come on bebe bebe no bebe Bebe. No, come on. Come on. Come on, baby. Urabona ngene ruje kunkura kuriya ngo ngoma nifungurire rugaca ruta kunkura rukanyukira peti yo mbesheri yo mana we ubu ni kubagwa muri canke nawe nyene gwa mupompoye ya no
itama ryawe gukunda amaronko kwawe gukunda amaronko kwawe niko kuriko kuratuma ibi byose zingorane zose ziriko ziraba ku bantu b'Imana ariko igihe cyawe kirageze wani wonshobora nta ngufu ufise wonshobora ntugira uhangane nanje ugira uhangane n'Imana yo mwijuru ntishobora guheba abantu bayo kubwawe kubwitama ryawe canke gukunda amaronko kwawe Mana ugira neza kandi ugororotse ndirukanye zimhemu mbi z'abadayimoni ziri muri no shamba ndirukanye ibintu kuva ko byose mwizina harirutse nta hantu na hamwe ashobora guhungira ubugombe bw'Imana Imana dusenga iratwereka n'abandi barimo gusa reka duhige n'abandi Mana ndagushimira ndagomba unyereke mwana aho umwana wanje nawe umwana wanje yaje ndagomba kuhabona Mana wankoresheje byinshi bitangaje ndagomba unyereke iyo umwana wanje nawe mu izina ryawe ryera Yesu ducine oya ducine turabiye umwana wanje sinzi niyo mvuye ariko ishamba umengo riguma rizunguruka gusa aha twebwe ikintu kimwe maze kubona mw'iri shamba twebwe abakobwa dufise ikibazo uzi impamvu dufise ikibazo mama Kambere camwishe kandi camwishe camufashe no kungufu mama Kambere yavuze gucikana na musazani yamaze kwapfiri camufashe kungufu mama Kambere nawe yapfuye kera ndababaye ujye mu mama no mu mama wa mbere twatangiye guhurira muri ino shamba ko kiri shamba rizorokoka kama n'umuntu n'umwe ikintu kimwe nizeye niko nizeye ko tuzorokoka iri shamba ndazi ko tuzorivamo shana kuje sindavyizeye kurokoka kabiri kwe kwezi urubona gahaga telefone natoye nera mu telefone mama yaranyemereye ko nza kungendera ku telefone
ahantu umengo nta narezo zihariwe byagenze gute nagiye kunda ariko ndiruka cyambona telefone hasi cyenda kompoza nimero ndamu telefone mama ubwo nyine mama yacanyita kandi yambwiye ko ishamba nini naho twatanganye baza katari naho tukiye amafone ntituzi niyo twayataye mama yanambwiye ko azoza kundara sha mama wawe aho yo bari umusinzi gute sinibaza kuri ishamba yo hava ariki umvira impumu umuvyeyi wawe hajya umuvyeyi n'ikindi kuko ari mama wawe basazorera sigarana na bene wawe byukuri uramukunda ku buryo ubona ko muhebera mwiri ishamba reka dufaze fume hapfa twe twamaze kwigera ariko umuntu akiri kure ntiwumvire ko hapfa ashika hano hantu ndakwinginze mubuze ndakwinginze ntava agira ikibazo n'icyo tukotwe mama ndazi yamaze kumenya kwezi twabivuganye kandi nakubwije ukuri mama n'umuntu usenga cyane reka basi ndakubwira histoire ya mama gatoya nuko gusa je ndihiga ubundi hoho ufise umuvyeyi mwiza mama maze kuja ahantu nkambwira ko mama ngiye kuraba umuntu abwaho ubundi nkamuje menshi urabona mama mpanze ko ugomba kuja ahantu nkamubesha ko ngiye kuraba umuntu abwaho arambwira gusa ariko wowe yamaze kumenya ko banje muri Rwanda none nimba yarayibonye kubera ikugambira atabonye ko ugiye umva ndamubwira ikintu naje ntigeze ndamutegura twaje tujya ibaze mama ndaho ntashe arambwira ko ari muri Rwanda kandi abo mwari n'uyu akabwira buri kintu cyose cyaririye muri Rwanda nuvuge ngo nuko atambariye ngo igihe nazi kubera iki basi namutoye sha basi nimba ugenda zikondo mu mwatsi ndakora buri kosa cyose ariko twizeye Imana mama iretse kumukorera mu mama arazi kudutora sha abasenzi ni benshi hari n'abasenzi b'ibinyoma hari abavuga ngo bahari habukuri natwe twaje ngaha dusenga nanjye namugwanya mama wanje kumenya muri kunavuga ahubwo ibyo tuvyihoze umwemere wowe nyene ukwizera kwawe bibanyikanije n'ivyo mama wawe yoba yaragukoreye ako jewe ntabyo nize ntibinaba kuko natwe twaje dusenga ariko ngaho ibyo amakuba turiko turahura nayo kandi twari tuzi Imana twari dusenga ko mbona byose biguma biturundanira ko twabuze n'inzira dusubizeyo twagiye tuva nawe uri kurazana ngaho mama wawe aha urazi nk'ubu ndiko ndimvira kira gikoko ngira candiriye n'umukunzi wanje ndagusabye basi tugenda ufashe kurondera sheri wanje mwirishamba n'ikiziga ciwe basi mwirishamba turimo n'ibyo konderana n'umuntu basi turamenya tumondera ko ishamba ryonyene riguma rizunguruka twacha tumondera he reka kuba muzana ibintu vy'inkundo mu bibazo ndakwinginze basi ufashe kumurondera ni nawe yatumye nza muri rino shamba ndagufasha kumurondera nawe ndagusabye ufashe kuzira ku Imana yo kumamaza kudutabara tugende basi tagusabye ufashe kumurondera Imisi gisumari 70 wamugora aho ari wiyumviriye yuko tutazohura banezerewe cyane kuba ndagufashe mu ntoki urya ruhungu rwawe rutari ngaho ngoma ndagutware aho watwaye abandi ngoma ndagushiraho umuhungu wawe yashize abandi ngoma ndakwice murakure Ubana uvuye urukora muvando kwica umvirizamo muhungu rimwe murakure nawe ndekura muri n'umwicanyi n'umwicanyi kandi ari wamufasha ntubara n'umwicanyi n'umuhungu wiwe aho nani twari kuriga umugore nk'uyu mani umviza ndakubwira reka niho wihora none wihora ku mugore musore reka niho itiko murakure donc aho nani twari kuniga umugore nk'uyu donc aho nani twari okay, nawe gishire hasi. Nashushe hasi. Uramurekura ntamurekura? Nawe ndekura. Ntawurekura? Nawe ndekura. Umvira ndakubwiye. Nawe ndekura. Umva nakubwiye. Nawe ndekura. Ko wasa kumurekura. Ngira harure gatatu. Utamurekuye. Cara kumena umutwe. Urabyumva? Mani, nawe ndekura. Nawe ndekura. Sawa. Rimwe. Kabiri. Hani sana umugore nk'uyu kaniga madame we da flof kazosura kandi kubona ishusho y'uwanje
wahita twitana twabonye nokumena hani son wata twitana twabonye wewe Murakoze mwana. tore muvyeyi yarakunize Yaranyishe. umvumira amate Oya. Chiza! uriko amagarane Ndiko mpamagara umuhungu wanje azagushimire. umuhungu wawe nde Umuhungu wanje twari. none yo kuba muri rishamba haguruka rero haguruka tugenda Kora akazi. Mwananje. Ngomba ndagusaba ikintu. Nicunge neza. Ugira inkomezi zirenze. Ko hariho umuntu yaje kutwinjirira ngaha. Mana mutabare n'abandi warabatabaye mana mutabare mwana wanje narakubwiye kenshi mwana narakubwira ngo uje muri korari usenge ugenda ukorera Imana none mwana rabi bibaye mana yo Yesu mwana wanje umwana wanje Yesu mukize mana yo Yesu mana wari warambwiye ko umwana wanje nzomutahana none nguyu ndamusize mu ishamba yo mwana wanje ndagusize mu ishamba yo mwana wanje yo Yesu nacho ndaje tupambane n'ikintu kinyiciye umwana ndaje duhure mu izina rya Yesu maka mbonye yuko mpambanye nawe mu izina ryawe rya Yesu Sheri tuza hana ariko ndiga karate. Tuza, hawe kurambwira. Hawe kurambwira. Uramaze gukubitwa wa Shigeri. Ndakubaza ikintu kimwe. Ajya amajambo yose wawe kumubwira, wayambwira kugira ngo unyereke ko atakyo na kimwe ushobora. Urazi umutima wanje ko ari ubabara. Hana arizi ko warafuye. Hana ariko ndiga karate kugira ngo umunsi twahuye naco ivi. Uku. Abijya wari kurambwira. So giteri no Miguel. Wari kurambwira kugira untange usige hajya kice kinyica rero. No, come on babe. Uri kurata umwanya ngo uri kuriga amakatu uri kuragira nivyo ntaco bifasha mu gihe be mugabo uzi kwigwanako byoreze ngene numvise umubabaro hacaje ndiruka nagarutse mu nyuma nza kukurondera sanga wewe sanga naca gikoko aha
aha niyo mpamvu nari ntangwe kuza ndiga karate shada froza namuhakije iyo hataza agasore kamwe nari namaze kumushira muri mutate nangwe kugira shekura amajambo reka ibyo vyihoze genda keka ko n'ubu uya dushaka kwa dusigaye turi mwiri shamba turi babiri gusa n'umukobwa twari turi kumwe arapfuye sa kimwisha ubu nyene turi kumwe sivyo ndiyumvira basi tutosubira muhira gute ntacyo mukurikirana nakumbuye mbwira ubwoba kumbe muracyari mama ni sawa banakuze uwa uno mu mama abimande yo muhira kira bishose bama bavuze ingoma bakatumena amatwi hakume ngwini mama ujya mukobwa bahejeje kwicashe yari yambwiye ko mama wari karaza nuko sina bibi humura abantu Imana yabavuze umugambi wawe ushobora gusiba umwana wanje yapfuye ni koko yapfuye ariko nje kubatabara muvye dutahe Imana ifashe mwebwe basi ndabatahana sishobora kuva ngaha ntarakora umugambi Imana yampaye rero tugende tukirondera Mwana ntumwice reka ndamumarire reka ndamwice Imana igukorera uraze bamaze gupfa reka Imana igukorera tukamaha ndamusenge tukamahasi ukamara gusenga hamagara kijya cyana cyawe hamagara cyagwana hamagara kira niko gamagaza Izina rya Yesu mumbaraga zawe Mana waravuze kuzonkore izina rya Yesu rwanirira Yesu rwanirira abana rwana Yesu rwana n'abangwanya papa rwana n'abangwanya b'Abisirayeli izina rya Yesu Kristo urakoze Mana urakoze gitana izina ryawe nirihabwa icyubahiro uri Imana uri ndiho uri ndashoboye izina ryawe ryera ndabonye kuri Imana uratabaye we wa Isirayeli izina ryawe nirihabwa icyubahiro Bwana urakoze Mana urabonye rero kirapfuye ukuboko kw'Imana si kugufi bakunanirwe kubatabara aha mwebwe Imana irabarokoye Imana dusenga ni Imana yo guhabwa icyubahiro buri munsi mwebwe iyo muba mwarasenga iyo muza kumvira mukumvira ababyeyi mukajya mu masengero mugasenga mukinjira mu makorari mukumva impanuro muhabwa n'abakozi b'Imana ibi byose ntibyari kubaho ariko amaraso ya Yesu abatwikira kugira ngo mubonereho gukorera Imana muvyeyi ndagomba gusaba kugira ngo udusabire kuri iyo Mana yawe kigomba mu by'ukuri jewe ntari umufotographe kandi nkongera nk'abandi mu DJ hajya mu rushengero kenshi iyo mutangiye amasengesho najya nacanshira volume ndende y'umuziki kugira ngo bibatsitaze kenshi mwana akunda kuza kunsaba ngo ngabanye umuziki mugabo nkanga mu by'ukuri jewe kandi ntari umusambanyi rero ngo ndabasaba mumbahore mu by'ukuri mumbahore musengere ku Mana musabire ku Mana ikigongo cyo numva ko nokizwa cyo numva ko nacyo nokorera Imana nk'umufotographe wa Yesu sinzi ko ikintu gisabwa kugira umuntu akirizwe je nditari jewe nimba ari amafaranga je nditari kuyatanga mwana wanjye Imana nisaba amafaranga kugira ngo ukizwa ntibisaba amafaranga bisaba ko wemera kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwawe
mwoshobora gufukama kugira ngo musubire mwaya majambo. Ibintu mbonenga Ishamba gusa nshike muhira nzoca nandika isinema y'ibintu byaberenga. Tuza ndavuga namwe musubiremo. Mwami Yesu ndakwakiriye papa mu bugingo bwanje undamire mu byo nkora aho ngendera hose mana mu byo mvuga ndihanye muri byinshi nakuye twa dukobwa twese mana ndihanye kila kintu cyose nakoze byanyigize inyuma y'ubugombe bwawe mfute mu gitabo cy'abanyabyaha mana umfute mu gitabo cy'abanyabyaha unyandike mu gitabo cy'ubugingo nemegwe mu izina ryawe Yesu Kristo. Amen. Muze numva muri je ngo ndaronsa amahoro adasanzwe cyane. Amahoro ko wakuriye Yesu. Muze ubu turashoka kandi kusura kubona inzira. Yego. Ugenda n'agakorasi ko genda turaririmba kugira imana ubushobozi bw'Imana. Narakubonye narabonye ukuboko kwawe narakubonye. Haleluya we! Narakubonye. Haleluya we! Imana we! Narabonye ukuboko kwawe. Allo? Ego. Ni da France? Mambo iki? Ikamyo yanje. Yewe gaye. Uvuze ngo yaguye gasoza. None ndababati ibiyeri none nta na kimwe cyakize. Amakazi yose yamenaguritse. Ibintu biriko biramba ko nibiki. Umugore n'igiki cyamuzanye ngaha muri rino shamba ryacu. Ikamyo yose n'ibiyeri byose birimo. Uru ruhombo kwera. Ego ni da froza. Numvise ibibazo by'ikamyo yanje yagize accident. Yaguye yose ngo yahondaguritse. Sa? Isoko? Soko y'inama yahiye. Ikibanza cyanje cyashikirwa kweri. Oya sinshobora kubyemera. Ibintu biriko biramba ko nibiki. Singiye kubuhande. Ya kamyo yanje yose yahondaguritse. Ibiyeri byose nta kimwe cyakize. None niso. Allo. Yanje oya sinobyemera ibintu sinshobora kubyemera. Yanje nawe igize accident. Ishe umuntu. Ibintu byose biramonyako. Ngiye gufanda umukene.
atarakanda ari umaze gukubita yaruguru ukabona cyangwa kuza rubwira reka yemwe Imana ishimwe cyane abona yuko tujabutse gwa ruzi twajabutse kozi Imana igweza cyane Imana irakoze iradutabara nimumfashe mwabonye ko twajabutse mfasha nukuri nimumfashe ibintu byanjye byose birahiye imiduga yanjye yose irahiye urukamyo nari mfise rwatembe ubu nyine baje kumbwira ko umwana wanje yapfuye nukuri mumfashe turabe nyene ngo ntahana muhira nshige muhira wanje nukuri ndagusabye mfasha tuza ndagufasha urabona rero umugore wewe wari waragiye ku mupfumu ugiye gusaba umuti kugira ngo udandaze bikunda ndakubesheye rero wasabye umuti kugira ngo ibyo udandaza byose bikunda none raba aya matungo yawe yose za modoka zawe wariko zose zahetse ya madepo yawe yose satani yasubiranye ibintu byiwe amaze gusubirana ibintu byiwe icyo wibagiwe hejuru hari Imana hejuru ya byose ibyo babyiza nuko wari kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza ukambura ibi byose ufise abadafise amaso y'impwemu babona ko wambaye amaherena ajemuna na maherena amaherena yambaye ahubwo byo babyiza yakurikura akabishyira ngaho ama nimba ugomba gukira ndagusengera wature wakirese umwami kuri ibyo bintu wambaye Nuriga mama pasteur rujya rumuntu gwatwiciye abantu bo muri famille ubwo gwavuye he rujya rudayimoni yari umwana wuyu yari imfura yiwe yari imfura yiwe bamuhaye umuti wari muri ibi mwita ngo n'amaherena niwe yari yarahawe ujya mwana acacika ikidayimoni ndagushimiye kuko uri Imana werekana ibyinshi none wewe wa Isirayeli ndakweretse izina rya Yesu Kristo bitsindwe umuriro wawe umanuke bitsindwe mu izina rya Yo haleluya turahamagaye imbaraga zawe ubushobozi bwawe Mana Yesu mwamubonye Yesu imbaraga zawe mama pasa Yesu uremeye kwatura ko Yesu ari umwana w'umukiza wawe uranda byansi emera kugira ukire we nibashaka kurakora ubugingo aya nakara najya naco sigaje ibintu byanje byose byameze ko uranse kwakira aya nabyase Imana yacu ni kwaturisha nakire Yesu mama pasa tijire tugende nima yansagakiza